Loué et remercié soit le Seigneur. ashimwe ahimbazwe umwami Nous sommes reconnaissants. dufise amashimwe kubwo ivy'Imana ikora dushima ko twagize weekend iheze muri Rumaniya nifuza guha izina rishasha mwene data ariko igihe ntikirashika cyo gutanga amazina mashasha ivyo bizoshika igihe abanesheje bazoba bari imbere y'umwami aho rero twese tuzoronka amazina yacu mashasha ariko nifuje guha mwene data izina rya Six Mood umuntu w'inkomezi anesha umunyenkomezi anesha Six Mood yego ni izina ryiza kandi birasaba kugira umwete mu kugira ngo umuntu aneshe umuntu atagira umwete nagumiwe umuntu gusa wenyine afise umwete niwe ashobora gufata inzira kandi bene data barafashe inzira kuko bari bafise umwete hariho umurongo mbega ni mu gihe aho 30,000 byateza kugwana hanyuma hasigaye 300 havuzwe ngo abantu bose batagira umwete nibitahira iwabo kugira ngo ntibanduze ngo bace intege abandi bose baciye bagenda n'umutima wabo wose 29 n'amajana baciye bataha iwabo 300 nibo basigaye ivyo abo byari bihimbaye Imana ndafise amashimwe kuri bene data babiri bafashe inzira baragenda ndizera yuko bashobora kuvyemeza twashoboye kubera hamwe iminsi n'amasaha meza cyane mbere no kubona ivyo Imana ikora amashimwe mu mutima w'abantu no kumenya yuko ivyo byose dufise hano bene data n'abashiki bacu hariya nabo barabifise mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane kandi ivyo bitegerezwa kubishimira Imana kuba yaraduhaye bene data by'ukuri bafise umwete mu buryo nk'ubwo bwo gufasha ubwoko bw'Imana kugira ngo bugire intsinzi nari merewe neza gusumba abandi bene data merewe neza nafashe indege n'abafata imodoka kuko nabivuze ibintu byankoze ko hariya muri Rumaniya ni ibitameze neza bya bene data n'abashiki bacu bo mu Barumani bafise gusumbya abafise ikidage abakora ikidage abavuga ikidage barasoma bakumva byose barumva neza barabwirwa ibiba byose kandi mu gihe atabindi bintu byinshi biriho mu Kirumani bisobanuye hariya dufise ibikorwa bibiri bikomeye byo gusoza mwene data mukundwa ni ukunyarutsa ugakora ibindi byinshi kugira ngo dushobore hariya gukorerayo bene data n'abashiki bacu tubahereze ibyo abandi bose bamaze kuronka dutegezwa kuramutsa wowe mwene data ku bw'abagenzi bawe ego mu by'ukuri twarabakunze mu bwina bwo mu mutima turabona itandukaniro buno nyene twashoboye kubona itandukano turazi umwe wese wari we ntitwagize ingorane nimwe ikintu ciza nuko Imana yaduhaye mpemu yera yaduhaye mpemu w'ibice ni ikintu ciza cyane si mpemu w'ibice ariko mpemu yera yama imisi yose arongorera mu kuri kose ariko mpemu yera ni mugwaneza arakunda nta numwe akomeretsa ariko arakosora uko bimeze kose nta muntu numwe yoshobora gukora ikintu nk'ico mbere na bene data nka twebwe ubu dufise umwimenyerezo udasanzwe
ko ijambo ry'umwami ryatanzwe mu buryo buciye bugufi ku buryo rikosora rigashyira ikintu cyose mu kibanza. Bene data bakoreye umwami imyaka 40 bakarabana bakumva ubwa mbere ingene ibintu biteza kugenda neza, bakabyemera n'amashimwe. Ico ni ikintu ciza, ariko iruhande yaho narashaje ku buryo abantu bamaze kwizigira ico. Nanjye ndafise umurongo wo muri Bibiliya uvuga yuko dutegerezwa gushima no kubaha bene data bakora igikorwa hagati yacu nk'uko tukunze kubyumva, mbere bagatanga n'ubuzima bwabo no ku mbibe, aho amasaha 2 umuntu bamusaka akantu kose si ikintu coroshe. W'Itesalonika ba mbere mu gice ca 5 umurongo wa 12 Ab'Itesalonika ba mbere 5:12. Ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama, babarongora mu mwami wacu bakabahanura. Mububahe rwose mu rukundo kubw'igikorwa cabo mubane amahoro. Nta na kimwe cibagiwe mu byanditswe vyera by'ukuri, nta na kimwe. Mu gihe tubona ibintu tukavyigako nk'uko twatahuye ku rugero urwa ijambo ry'Imana ryatubereye igiciro, aho rero turarishikiriza, turarikwiragiza, tugashiramwo ubuzima bwacu bwose. Nanje ubwanje no kwiyorohereza igikorwa ivyo, ariko ntibivuzwe hano gusa, ariko inshuro nyinshi ndasezeraniye bose mu buryo buvuye mutima, kandi ivyo bizokoreka. Ndabisubiramwo igihe cyose ko vuba ngiye kwifatira ikiruhuko, ariko sinigera mvuga ryari, sinigeze nshiraho ikirangamisi, ariko ni amasezerano yuko nzobikora. Ariko Imana izogaba ku buryo ibintu byose bikoreka nk'uko bitegezwa gukoreka mu gihe kibereye. Amina. Murongo wa 12. Ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama, babarongora mu mwami bakabahanura. Mubakunde rwose mu rukundo kubw'ibikorwa cabo mubane amahoro. By'ukuri mu buryo bw'umutima dufise amashimwe ku Mana. Nimba mvuze bene data ngaha hamwe ku by'urugendo, ndavuga na bene data bose bo mu ikoraniro Nyakarambi bakorera hano, abo kuturongora, bakora igikorwa c'ubwungere mu mwami, bagakora igikorwa cabo umwaka inyuma y'undi mwaka. Ico nokora no gushimira Imana gusa. Ndashimira Imana kubwo ibitandukanye bihari yashize mu bantu bake hano. Mube imvuga kure, umugwi muto w'abantu hano dufise abarongora, turafise abatama b'ishengero, turafise abakora mu bwami bw'Imana, turafise abashiki bacu nka FOB bari mu gikorwa mu ikoraniro bakora uko bashoboye, turafise n'abasobanura, turafise byose twarabihawe n'Imana. Ni iby'ukuri byose biri ngaho mu gakwi gato cyane. Turafise abaririmbyi, turafise indirimbo, umugwi w'abaririmbyi, turafise abazi kuririmba, abasenga. Ego ni igiki tubuze? Imana ntiyaduhaye byose kubw'ubuntu, twotegeza kubanza kumushimira. Sinobona mu mugwi w'abantu 2 canke 200 canke 300 ingene hari ibintu byose dufise kubw'ubuntu. Hariho umugwi w'abaririmbyi bakoresha trombone, inzamba, ibikoresho byose bibanze hano bararirimba kunanga nziza ibaho. Ibikoresho byose birahari, abacuranzi. Imana ntiyatanze byose bene data, sivyo? Igihe twubaka twari dufise byose, twari dufise bene data, mwene data, tera n'abandi bose
imana iminsi yose ntiyatanze byose by'ukuri igihe cyose. Nimba hano mu kibuga by'ukuri byose byarakozwe, nimba hari icyo dusabwa bamwe ku bandi nk'uko Bibiliya ibivuga, nta n'ikindi nta n'umwe twokwibagira. Nimba hari icyo gifite umwenda umwe n'uwundi, nta n'umwe twokwibagira, kuko byanditse ngo ntihagire n'umwe mugirira umwenda kiretse urukundo. No mu buhinga bw'ibyuma, mushiki wacu nawe mwere data Schmidt mu buryo budasanzwe, abo bose barimo by'ukuri tuba twicaye ku ntebe. Ndabashimiye bashiki bacu mwese mwagumye hariya inyuma igihe giheze kugira ngo mufashe gukoza ibyumba. Imana ibahezagire guhera Düsseldorf. Ni byiza kubona ku rugero ingene buhoro buhoro akagwi ingene muri abantu bakerebutse kandi mugena muba benshi. Turafise amashimwe mu bugena bw'umutima, turabitegerezwa nk'uko bivuzwe hano. Turabinginga bene data mumenye abakora mu bwenge bagatama baganza babarongora mu mwami. Jewe nk'umuntu akuze ndazi ingene muri mwebwe hari umuririmbo, ururumbo, umuriro kugira ngo mufashe. Mwakoze igice cyanyu hariya kera, ubu n'igihe cy'abandi dufite amashimwe ku mwami. Kandi na hano ababarongora baravugwa n'abafise igikorwa cy'uburongozi mu mwami. Mubakunde, mububahe mu buryo budasanzwe ku bw'igikorwa cyabo. Mugire amahoro hagati yanyu, birahambaye cyane mu kugumya amahoro, kugumana amahoro, murondera amahoro, mukurikirane amahoro, mukurikirane amahoro. Imana iduhe ibyo navyo bamwe n'abandi. No kwifuje kandi kugaruka ku murongo w'indirimbo y'amajana 355 yavuzwe na Margarita von Brash. Yanditse indirimbo nyinshi mu gitabo cy'abapantekoti dufise, mu gitabo cy'abapantekoti icyo dufise yasobanuye n'izindi, hari n'izindi zisobanutse. Raba icyo avuga, icyo indirimbo ivuga mu gice cya 3. Mwami nyuzuza rero ubu, wowe unyuzure munsi y'amaraso, munsi y'amaraso usoze muri jewe ukugomba kwawe, munsi y'amaraso, munsi y'amaraso y'igiciro. Atari gusa ibyo tuvuga, ariko ibyo birashobora gusozwa na mpemu yera kugira ngo tube twiteguye by'ukuri gukora icyo Imana igomba. Atari kubivuga ariko by'ukuri bikoreke. Imana ishobore kubigaragaza, iduhe inkomezi zo kubikora. Ukugomba kurahari mu ruhande rwacu, ariko Imana niyo ibaze kubishyira mu mitima yacu. Ijambo ryo mwene data Schmidt yasomye ni rimwe mu yahambaye kuri jewe guhera imyaka myinshi cyane. Haraheze imyaka nka 30 navuze ku 3 ya mbere. Amwe mu majambo ahambaye cyane yo mu byanditswe byera byose, kuvuga umurongo wa 4. Igihe Kristo azoserukira mu buzima bwacu, aho natwe tuzoserukana nawe mu bwiza. Icyo nicyo kintu gihambaye mu buzima bwacu bwose, kugira ngo Kristo ntabe gusa ahantu runaka mu Kristo ahatari, ariko Kristo ari muri twebwe. Umwimenyerezo w'ubwiza bigaragare, Kristo agaragara mu buzima bwacu, atari gusa mu majambo ariko no mu kugaragara mu buzima bwacu muri twebwe, natwe tumugaragaza. Nimba Kristo ashobora kwigaragaza mu buzima bwacu, niyagaragara natwe tuzoca tugaragara hamwe nawe mu bwiza. Ariko atari ko biri, hazoba iki none? Murazi yuko ntari umuvugabutumwa wo guca imanza. Imana ntirampa iyo mpano. Ibyo bizoza kumbure umunsi umwe, ibyo bizoza. Ndafise ibyiyumviro yuko ivyo bizoza,
igihe n'icyashika imana izotanga ibyo bibiri, ubuntu ariko kandi no gutangaza amateka nabyo ntibizobura. Imbere y'uko ikintu runaka kidasanzwe gikoreka hano ku isi, imana iminsi yose yamye itanga gutangaza n'imburi imbere y'urubanza. Hazobaho ibyo bibiri, ugutangaza urubanza n'impano y'agakiza. Ariko hano kugira ngo habazwe ikibazo mu buryo bucuritse, nimba Kristo atigaragaje mu buzima bwacu, aho rero natwe ntituzogaragara hamwe nawe mu bwiza. Aho niho hari ubukomezi bw'ibintu, nk'uko Imana yigaragaje ku isi muri Kristo. Kristo aragomba kwigaragaza muri twebwe. Amina. Mwene data Branham aravuga iki mu butumwa bwiza bwitwa Kristo wasizwe natwe abasizwe, we Mesiya natwe utumesiya. Nimba twoshobora kwemera ivyo tukabifata gutyo, niko yabivuze mu butumwa bwiza, birasumba inyigisho ntoyi, birasumba icyumviro gito ku ijambo ry'Imana. Uwo ni umwimenyerezo hamwe n'Imana, umwimenyerezo ndengakamere hamwe n'Imana. Ivyo navyo bizoba mu gukura, ariko birakwiye ko hatangura intango ahantu runaka. Intango ibanze gutangura ahantu runaka. Igihe Kristo ubuzima bwacu niyagaragara, murazi guhera igihe fise isezerano rishasha mu Kidagi no mu Kigiriki, kangahe byari bigoye kugira iryungane ngo girisobanuke mu rundi rurimi. Benshi ntibanabona yuko iyo basobanura ubwabo biba bigoye cyane, ariko icyumviro cyo ku rufatiro hano ni uko igihe Kristo wenyine ubwiwe niyagaragara mu buzima bwacu, natwe tuzogaragara hamwe nawe turi kumwe mu bwiza. Amen. Icyo nicyo nifuza guhera igihe naba uwizera. Sinzi neza, sinabizi niba mwene data Reinhold Ehring cyangwa mwene data Alfred Bog, nimba mucibuka ishuri Joseph kumbure hari mu 1954, yego niho nashoboye kuvuga ubwa mbere. Iryo jambo ryafashe igice gikomeye cyane kuri jewe. Ndizera yuko ritazofata igice gikomeye gusa muri twebwe, ariko tuzobigira umwimenyerezo twese hamwe. Ninde yo kwifuza ko Kristo atari mu maso hababaye? Sibyo ngomba kuvuga, ndagomba kuvuga akamere mbere ka Yesu Kristo, ubuzima bw'Imana ubwari muri we. Twarumvise bivugwa mu maraso, biba atari ibintu bitunezereza kubivuga ko, ariko ni neza aho niho hari kuzura n'Imana kubwo amaraso y'umwagazi. Turazi ko ubuzima bw'Imana bwabaye ubwidegembya kuba ari bose bacunguwe n'amaraso y'umwagazi. Kandi nk'uko Paulo yabivuze ati, guhera ubu si jewe nkibayeho, ariko Kristo niwe wabayeho muri jewe. Abigalatiya 2:20. Nimba tubayeho kubw'umwami, nimba dupfa kubw'umupfira umwami. Abaroma 4:8. Nitwabaho atanu umwami tuzopata n'umwami, nitwabana nawe tuzopana nawe. Nuko niko biri. Nta maziko yo gukora uno munsi hano uno munsi, ariko Imana idufashe dupane na Kristo. Aho rero twoshobora kuba twovuga amajambo yo kugufuba nk'uko byanditswe ngo nabambanywe na Kristo,
et je suis mort avec lui. napfanye nawe J'ai été enseveli avec lui. nahambanywe nawe Et je suis hanyuma ressuscité nazuranywe pour nawe kugira ngo une nouvelle vie, ngire ubugingo pour marcher bushasha en nouveauté kugira de vie. ngende mfise ubuzima bushasha que Dieu nous l'accorde. imana ibiduhe ku bw'ubuntu bwayo mbega wasomye ijambo ryahemwe neza shumite ego n'ayo majambo ego niyo Ici, la pensée aha de icyiyumviro Dieu, ndazi ko mwizera mwese ubu imana imwe niko biri d'éternité en ibihe bidashira éternité, gushika mu Dieu bihe est bidashira constitué d'une seule imana personne. igizwe n'umuntu umwe Et ariko nimurabe lisez musome le verset imirongo de ce ibiri chapitre. yo muri ico kigabane S'il vous plaît. ndabinginze abikorosayi Colossiens, chapitre 3, gatatu par exemple, oui, nous devons akarorero lire le ego verset 1 et duteza 2, gusoma umurongo wa puis kabiri le verset 17. na gatatu hanyuma umurongo wa cumi Recherchez les n'indwi choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Attendez, je voulais lire le premier nagomba gusoma verset. murindire Si donc vous êtes ressuscité avec nimba mwazukanywe na kristo nimurondere ibiri mu ijuru où Christ aho est kristo assis avyagiye à la iburyo droite de Dieu. bw'imana Je suis tellement reconnaissant à Dieu. ndafise amashimwe menshi ku mana kubwo ivyanditswe vyera ndafise amashimwe ku mana kubw'ijambo ryose iryanditswe muri bibiliya Assieds-toi à ma droite. ngo icara iburyo bwanje gushikaho nzohindurira abasi bawe indava z'ibirenge byawe zaburi 110 umurongo wa mbere byose byatezwa gusoza nimba mugomba kubisoma mu cete c'abafilipi rero yaricaye iburyo bw'isumba byose yaraduze hejuru ya byose hejuru y'amajuru yose kugira ngo yuzure ibintu byose Qu'est-ce que cela ibyo signifie? bisobanura iki Christ est toujours kristo iminsi yose yama ari iburyo de la gloire de Dieu. bw'ubwiza bw'imana Il n'a pas encore pris ntarafata ikibanza sur le trône ku ntebe au centre pour régner hagati en na tant que hagati Dieu ngo et roi. aganze nk'imana n'umwami iminsi yose aracari utuvugira aracari umuhuza aracari umuherezi nico gituma ari uburyo ninde azi umurongo wo muri isezerano rya kera handitse ngo wicare iburyo bwanje Qui le sait? ni Qui le sait? icigwa ca bibiliya ninde ahazi ni icigwa ca bibiliya uyu munsi mumbabarire Cette sagesse m'a également ubwo été bwenge transmise. nanje Oui. nabuhawe ego ego Oui, comme c'est merveilleux nyine ari que nous byiza ko puissions parler dushobora des choses kuvuga importantes. ibintu bihambaye Et pourtant, nubwo biri uko exactement. neza neza Oui. neza neza ego Oui, exactement. ego neza Psaume 110. zaburi 110 ego Psaume 110. zaburi 110 Vous voyez, quelle nabe parole de l'Écriture ijambo devait ijyahe s'accomplir. ryo mu byanditswe Devait ryategezwa s'accomplir. gusohoza Ici, Psaume 110, hano zaburi 110 verset 1. umurongo wa mbere Ainsi parle uhoraho yabariye umwami wanje à mon Seigneur. Remarquez-vous, Murabona, il y a un Seigneur hariho avec un umwami S na et un autre avec un u petit nini S. n'uwundi Vous voyez la mwami différence? na u ntoyi murabona itandukaniro Les écrivains n'abanyabwenge savaient b'ibyanditswe hano bari bazi yuko umwe ni yahwe uwundi ni yashuwa Ainsi amen parle le Seigneur à uhoraho yabariye umwami L'Ancien wanje Testament, c'était le Seigneur. mu isezerano rya kera yari umwami C'est mon Seigneur. mu isezerano Mon Dieu. rishasha ni imana yanje C'est ça la différence. itandukaniro ni iki La relation personnelle établie. hariho ubufatane Assieds-toi ngo à ma droite. aticara iburyo bwanje ushitsaho nzohindurira abansi bawe indava y'ibirenge byawe Pied. En fait, c'est bien cela. mu by'ukuri Le ni texte ibyo original icyanditswe ne dit pas ici cy'inkomoko ton marchepied. ntikivuga hano Le texte original dit indava y'ibirenge ivuga ngo abansi bawe bagire babe bo nyene babe ico ugendera kuhonyanga kuvuga ngo umwami ashira ibirenge vyiwe ku basi biwe bose bagira indava y'ibirenge vyiwe
araganza ibihe bidashira kuri byose, nta n'ucika oya, imbere bose baba bari munsi y'ibirenge byiwe bose. Igihe Pawulo avuga ngo umwami ategerezwa gufyonyera Satani munsi y'ibirenge byacu, yazi neza neza icyo ariko aravuga. Reka rero tuvuge twihuse kuri iri jambo ryo muri Korinto ba mbere. Ubu rero Abikorinto ba mbere igice cya 15 kivuga neza ibyo bintu. Icyo cigwa haravugwa hano Abikorinto ba mbere 15 murongo wa 24. Iherezo rizoca rishika aho azoshikiriza Imana ubwami, niyo Data wa twese, niyamara gukura ubukuru bwose, amina, n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose, amina, kuko guhangama azokwama ahangamye gushitsa azoshirira abasi biwe bose munsi y'ibirenge byiwe, munsi y'ibirenge byiwe. Murabona hano ubufatane na Zaburi 110:1, gushikaho azofata abasi biwe bose akabashira munsi y'ibirenge byiwe. Murabe, ategezwa mbere kuganza nk'umwami. Ibyo byo bizoshika ku mpera y'ingaji y'imyaka 1000 nk'uko bivugwa hano. Kumbure reka dusome 22 na 23 kugira ngo dutomore ibintu. 22 kugira ngo ibintu bitomoke. Kuko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima, ariko umuntu wese mu mwanya wiwe. Kristo niwe mushuzo, maze aba Kristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Amen. Iherezo rizoca rishika aho azoshikiriza Imana ubwami, niyo Data wa twese, niyamara gukura ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose. Murongo wa 25. Kuko guhangama azokwama ahangamye gushitsa azoshirira abasi biwe bose munsi y'ibirenge byiwe. Urupfu niwe mumenja w'imperera azorandurwa. Murazi neza ko urupfu ruzaba rugifise kwica benshi inyuma y'imyaka 1000, kuko Satani azorekugwa, azogendagenda ku isi yegeranye amoko yose, azokwegeranya amoko yose, azozinguriza n'ikambi y'abera, hanyuma umuriro uzokoroka uvuye mu ijuru. Byashoye Yohana 20:10. Tubandanye gusoma kwacu hano mu Bikorinto ba mbere 15:27. Kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza byose, ibishira munsi y'ibirenge byiwe. Ariko ivuga iti ahawe kuganza byose, biraboneka yuko iyamuhaye kuganza byose itabiharugwamwo. 28. Ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose, niho n'umwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganji ya byose, ngo Imana ibe byose muri byose. Jambo ry'igiciro. Urabona icyo bisobanura hano? Mu gihe Imana izoba yarangije uguheraheza ubwoko bw'Imana bwagize intango na Kristo, umwana azoca acira bugufi se. Aho rero Imana izoba iri muri byose muri bose. Tuzofata ikibanza, azoca asubira kuba Imana byose muri bose. Nk'uko byari bimeze mu bihe bidashira, niko bizoba bimeze kandi mu bindi bihe bidashira. Abantu ntibatahura ibyo, no kwifuje yuko twobatahuza. Mbega murashobora gutahura icyo bisobanura ibyo uguhishurwa kw'Imana ubwawe mu mero y'umuntu, ariko ikaguma ari Imana igizwe n'umuntu umwe. Ariko ubu rero ihishuwe mu mero y'umwana nk'umuntu, ikaguma 100% ari Imana
kandi ijana ku ijana ari umuntu kugira ngo areme ubu bugingo bushasha mu bantu, agire abana b'abantu, abahindura abana b'Imana babe abadapfa, abapfa abagira abadapfa. Sinoshobora kandi kubivuga n'amajambo, sinizera yuko hoba hariho ikiremwa muntu coshobora kubikora, ariko imbere y'amaso yanje y'impemu biraboneka neza kandi mu buryo butandukanye, nk'uko Imana yashoboye kwigaragaza mu mero igaragara nka Yahwe, ivuye mu bwiza itandukanye n'ubwiza yari irimo, yarihishiye ku isi, yarigaragaje ku isi muri Yesu Kristo. Imana yari mu ijuru, Imana yari muri Kristo, Imana ni mwemu, Imana iri hose. Yarakoze intango nshasha muri Kristo. Biranezera kuko nanje ubwanje ndi muri ibyo byaremwe gisha by'Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishasha, ibya kera biba byarenganye. Ndabandanya nuko biri uko gusoma umurongo wo mu by'Ikorinto wa 15 guhera ku murongo wa 54 kugira ngo duheraheze. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Amen. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Uko niko ubusobanuzi bwinshi bubivuga ngo ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe, ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 58. Nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, haleluya, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Haleluya. Amen. Amen. Turabizi ubutame si ubw'ubusa, turabiba imbuto y'igiciro y'ijambo ry'Imana. Zimwe ziragwa ku nzira, izindi mu bisaka. By'ukuri hari amahirwe 4 ku bw'imbuto aho zishobora kugwa, ariko kandi hariho n'imitima iteguye iyo imbuto zigwamo, aho rero ibyamwa bigaseruka ku bw'ubwiza bw'Imana. Uwo yagize ibikomeye kuri twebwe, we umwami ashoboye kutugira abashima, abizigirwa, abanezero, abagira umwete wo gukorera umwami, abafise umwete muri mwebwe gukora icyo dushobora imbere y'uko umwami agaruka, kuko haranditswe ngo dukore mu gihe hakiri umurango, kuko ijoro riraje aho ata muntu n'umwe ashobora gukora. Yohana 9:4. Kandi waririmbye indirimbo aravuga ati, mbega nzogende iminwe igaragara, nuko nzoshuka imbere y'umwami Yesu guhera igihe. Hano natangaza ubutumwa bwiza hariya hejuru kuri ino nzu, ku mabati y'inzu. Nibwiye nti ntegerezwa gusubira kuvuga nti nimwemere abantu babwirwe bashobore guhezagirwa. Reka twese duhe hamashimwe umwami kubwa bene data n'abashiki bacu muri Rumaniya n'ahandi. Mwene data rose Imana guhezagira, Imana duhezagire twese, duhaguruke dushimire umwami. Urabereye, 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 o mwami. Kwemera amashimwe n'ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa, urabereye o mwami. Ubwiza, ubwiza, haleluya, ubwiza, ubwiza, haleluya.
Gloire, ubwiza, ubwiza, aleluya. Alléluia. Sa vérité, ukuri kwiwe kuratera imbere. Dieu tout-puissant, Mana nyine ububasha bwose, créateur du ciel et muremyi de la terre, w'ijuru n'isi, toi qui es wewe notre Père, wabaye data wacu par Jésus-Christ, kubwa Yesu Kristo notre Seigneur, umwami wacu, nous te disons merci. turavuze turakoze, turagusenga, turagushimira, turabona amasezerano yawe, Et nous les voyons, turayabona asohoza, nous voyons le sens turabona et le but amaraso, de ta révélation, niyo de la révélation de toi-même en uguhishurirwa Jésus-Christ, kwawe notre wenyine muri Yesu Kristo umwami wacu. Turabigushimiye, turagusaba uduhe ta grâce ubuntu bwawe, et une onction uduhe no gusirwa puissante k'ububasha de ton Saint-Esprit, kwa muhemu wawe yera, ainsi que des paroles de hamwe n'amajambo yo guhishurirwa n'ubushobozi, nous pourrions apporter. dushobore kuzanira ubwoko bwawe n'isi yose. Nous prions pour tout turasengera abo iburasirazuba bose, par la Russie, uhere mu Burusiya, continue avec ubandanye n'ubundi bwoko bwose. Mwami mwizigirwa, turagusabye kimwe, antikristo ntasambure, ntashuke bose, ariko uhamagare abawe basohoke imbere y'uko haba ugucerwa, umuryango ukugagwa. Mwami mukundwa, ton apôtre Jean, intumwa yawe Yohana yavuze ngo turazi yuko isi yose iri munsi ya wa mubi. Mwami niko bimeze, barahezwe. O mana yanje, hariho akagwi gato biboneka nk'uko umengo ni ibyo kwishima kuvuga yuko watuvugishije, ko watwihishuriye. Mwami mwizigirwa, n'iby'ukuri ntidushobora kubihakana. Mitima yacu yaka umuriro kuko wamaze kutuvugisha, ukaba waratwuguruye gutahura ibyanditswe. Nuhezagire na bene data bo mu rurimi rw'igisilave, o mana, uhezagire mu Burumaniya, uhezagire hose no muri iki kibanza, utange akarorero, utugire ikoraniro nk'uko byari bimeze ku ishengero rya mbere. Utugire akarorero, utugire icyitegererezo muri iki kibanza, utugire icyitegererezo, akarorero. Ukure muri twebwe twese ikintu cy'umuntu, ikintu cy'abadayimoni, ugaragaze icy'Imana kubw'ubuntu bwawe. Amina. Byemezwe yuko Kristo ashobora kugaragara mu buzima bwacu, kugira ngo natwe tuzogaragarire hamwe nawe mu bwiza. Wewe Mana nyine ububasha bwose, amashimwe n'ayawe, cyane cyane amashimwe ku bwa bene data bakundwa, bakora nk'abizigirwa muri kino kibanza. Uhezagire mwene data Rose mu buryo budasanzwe, n'abandi bene data ubahezagire. Mwene data Kupu uhezagire abasobanura, uhezagire bene data bose bakundwa, taco bitwaye ushira ikiganza ku gikorwa, umuhezagire ikiganza cyabo n'iminwa yabo n'imitima yabo, ubuzima bwabo bwose uguhuza ubumwe buganze. O Mwami Mana yizigiwe, mu nyonga hawe hatwakire, amahoro yawe arenge ubwenge bw'umuntu bwose, aganze. Aleluya. Atuganze, utuzigame muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen.